ikintu cya mbere nutangura kuvuga ko nuko hamaze gusha ku munsi wa mbere niho hasohoka episode ya mbere iyo filime bayitwa Suwa. Iyo filime ni nshasha yakinyemwo novuga ko twoyitwa All Star ku ruhande rumwe kuko tuko turabona uyu mukinyi Nsoro, tukabona Abel Nduwayo, tukabona n'uyu mukinyi kuva muri Major Media sinzi bamwitwa Angelo ujya mukobwa, tukabona n'abandi bantu b'abastare bo muri Burundi Film Academy bariko baraza kandi bariko babikora neza, bose bahuriye mu iyo filime. Ikintu rero gitangaje iyi filime nkuko nagumye ndabyereka abantu ku mastati yanje, hari ibintu nagiye ntera screenshot ngaha. Rero shaka kuno munsi tugenda dutangana epreve tubwirwa ko tubwira abantu amakuru ari mukuri atariko ivumbi. Iyi filime Suwa yagiye ko hagati ya 3 na 2 yarigiye ku rubuga. Ubwo rubuga rwari rushasha na filime yari shasha. Mu masaha 12 yari maze gukwiza abantu 5,000 bariko barayiraba. Mu masaha 12 yari maze gukwiza abantu 5,000. Aho tumaze kubona muri 24 yari maze kurenza abantu benshi, bugiye filime iri kiravugisha abantu benshi. Iragira nayo. Ijya filime rero nibaza ko hamwe ijya muvuduko iriko wobandanya kujya mu minsi mikenya yo bari iyoboye, kuko nitwo turabona izindi filime ziko zirasohoka none naho tugiye mu bwami bwa Abel Nduwayo tuko turabona ikindi gikorwa yakoreye publicité, ndetse ariko yakora publicité amaze gushira ku episode ya mbere ndetse n'iya kabiri imaze kujako, ariko iyi Suwa yoyo ije ifuta nkuko abantu bagiye babona ku mastati yanje. Nagiye mvuga ati nukuri ndamanitse amaboko kuva naho nakagendeye. Iyi filime Suwa ni filime iri kirabica bigacika. Ubu nyene tuvugana ndashobora kukubwira ahigeze, kuko jewe nguma ndayiraba ndayikurikirana. Jewe mu bisanzwe abantu baribaza ngo kubera iki nkurikirana ibintu cyane birimo Nsoro, niko abantu baguma bambwira ngo nkurikirana ibintu bya Nsoro, ngumenga ngo mfana Nsoro, ibintu byinshi bakabimbwira. Oya, je nkunda ahantu hari bikorwa, iyi filime imaze kugera ku bantu 7,750 mu minsi mike gose. Mike cyane. Urabona iki kintu ntago kihora kiba, ntaco twari tumenyereye mu Burundi. Ntago tumenyereye mu Burundi umuntu akereya urubuga rushasha agashira ko filime nshasha ikabigeze hano hantu ikamaze gukwiza amavyuze 42,000 abantu bamaze kuyikurikirana. Ni filime nshasha kandi sikuvuga ngo yarakorewe publicity ikomeye. Tuvuge ko ari kubera irimo abastare benshi. Jecho kinaraciyumviriye ariko sinogiha amahirwe cyane kuko harabayeho ni filime bise All Star, ariko ahantu ntigize hagera. Harabaye filime zakinyemo ba John K, Fanny Lavine, babahungu b'Ingozi. Abantu benshi b'abastare barazikiramo ariko ntizigeza ahantu iyi filime igeze. Rero novuga ko nk'umuntu nihayihangiro ryo kuvugira filime mu Burundi ndi mubandi, ariko sinovuga ngo ni jeje nyene ngo ndiko ndavugira filime, ariko ndi mubandi. Filime y'u Burundi iri kigera ahantu hashimishije cyane, iri kiva ku rugero rumwe ija ku rundi. Abantu bariko barayibona, abantu bariko babona umenga ibi bintu biriko birabakazi, abantu bariko bafata abana babareka baja gukina filime aho kera bitakunda.